bakunzi bacu bakunzi y'uruga B-Info Plus famille B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cyacu kigenekerezo ya 2023 kwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025 cyambere ntanguye mbwira abantu yuko bo twihanganira gato kuko ikibazo twagize cy'ubuhinga cyabwa amajwi y'ibiganiro twari twakoze ariko akakanya byatunganye twari tugarutse kugira ngo tubabwire amakuru mugabe ico no basaba nuko mwotora gatebe kubera ko amakuru yose twari kubaho no munsi wose tugira tuyabahe mwa kino kiganiro ico no basaba ni gutora gatebe mukicara kuko ndakeka kino kiganiro kitaza kuba kigufi kabisa umusango zitikumwe gatanu kuri gatanu kugira ngo tubahe ivyinshi simba ndumwe by the way musanguzi ntaninjira muri vyinshi kandi akuramutse amahoro cyane bwana journaliste ego reka nanje ndakuramutse ndabona kumeze bon meze fresh sana reka nce ndamutse abadukurikirana aho bari hose abari baduhamagaye batubaza amakuru ahari abidoze ego ngo twabataye reka tubase mutugirira imbabazi kuko abafaransa nibo bavanga ivyuma by'abazungu ngo ntibisezerana n'abafaransa bivuze cyane n'abarundi ni ivyuma by'abazungu bidasezerana kandi iyo dukoresha ibiti ibyo baca ibiti abari sawa ego ivyuma by'abazungu maze ko bidasezerana byatugiriye nabi mugabo nibaza yuko otuje gushira ngo kubahiriza amakuru yose twayabaturukanirije kuri uyu munsi wose santi sana bwana musanguzi ndazi yuko wamaze kubategurira ibintu vyinshi bigiye bitandukanye kandi vyose turaje kugira ngo tubibahe mwa kino kiganiro bwana musanguzi reka neza na neza utwerekeze ku mirongo y'urugamba. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ego. Inkuru ya mbere ngomba gukorerako ego ni inkuru yo muri Runingo. Bwana musanguzi atande abantu bacu bakeneye kumenya ngene muri Uvira vyifashe neza tuzi yuko umutekano atari kirenga umutekano ni muke mu gisagara ca Uvira turashaka rero uhere nga kugira ngo utubwire tuwe n'umuco narijya abantu benshi basa naba habaye arete kugira kubera ivyo bintu vyabaye mu gisagara ca Uvira esko bashobora kutubwira ivyo ari ivyo imbere yuko tuca muri Runingo. Bwana journaliste umuntu yakubwiye yuko umutekano muri Uvira utameze neza ego umuntu yakubeshe yambeshe gute uwo muntu yakubeshe kuko nanje hariho benshi bampamagaye bambwira amakuru nkayo ego rero bobo ntibanabimbwira ngo ndayatoza amakuru ahubwo bayanyemeza kariyo ego ngo turagusabye amakuru yakore uyemeze abantu ego ngo kuko tuzi ko mufise abantu benshi babakurikirana cyane gose ati rero amakuru ni muyemeza abantu jewe rero murabizi ngene meze muri kamere yanje inkuru ntitohoreje iyo nkuru siniga ndayikorera ko umunsi n'umukirazira ego so banteye mbere kumenya byinshi ntarinzi biriko birabera mu gisagara ca Uvira kabisa ariko nubwo wanse ko mera muri ku nkuru muri Runingo reka nkori ya Uvira reka duhere muri Uvira nce ndayihuza niyo muri Runingo kuko birafitanye isano ego bona journaliste badutunge agakorora kabisa amajwi nameze neza mutihanganire so bona journaliste muri Uvira ego habaye alerte ego mugabo suruhagarara sinubaka umutekano muke wahabaye none habaye alerte habaye biyumvira iki reka tubyite yuko ari uruhagarara basimukira ubundi ego ruhagarara sivyo uti ruhagarara rwaturutse kuki cyane gose nico dushaka kutubona bona journaliste uyu munsi novuga yuko ingabo z'u Burundi canke se igihugu cy'u Burundi cagomoye ingabo muri Kongo sinzi ko bavuga kugomora nubwo casutse ingabo mu gihugu ca Kongo ku bwinshi aya namakuru atariko ivumbi ego FDNB yongeye ingabo muri Kongo ego ndivuze ngo abantu babibonye ego FDNB yarungitse ikamyo 11 zuzuye abasirikare bagiye muri Uvira noneho nagiye mbona babandi bandika ngo FDNB ngo yarungitse ngo extra special force urukuvuga ngo barungitse zangabo zimwe kabisa za nyuma za muri ture kabisa ngo nizo zarungitswe muri Kongo so nkuko abenshi mwabonye no ku mafoto atandukanye mu vy'ukuri uku n'ukuri ingabo no kuva imodoka zo mu bwoko
bw'amakamyo zimwe zideplasa abasirikare 11 nizo zarungitswe mu gihugu ca Kongo rero ziriko ziragaragara mu gisagara ca Uvira habayeho gushwabaduka kw'abantu basa nabikanze mugabo aba ba FDN bibaca bakora igikorwa citeka cyo guhumuriza bene gihugu babereka yuko bataje guhungabanya umutekano ahubwo baje kuwukomeza aka niko kantu kakanze abantu benshi muri Uvira ndetse ibitangazamakuru bitandukanye ntibyatanzwe guca byandika yuko Uvira umutekano wahungabanye rero ngo baragira ama alerte ariko ukuri nuko igisirikare cy'u Burundi carungitse izindi ngabo muri Kongo so ibi bintu twaravuze bona journaliste muri yindwi nyene mu biganiro twatangiye gukora ku munsi wa gatatu no wa kane twarerekanye yuko ingabo za FDNB aba wazarendo na FRDC bari muri lokale hejuru muri FIZI igitwara kivuze neza turerekana yuko basa n'abari mu karuhuko mugabo bariko baratata neza ingene bagomba kwataka Minembwe bashobora no gufata ikibuga c'indege ca Minembwe bitwara byerekanye so izi ngabo rero zaje zigiye gufasha izindi mu Minembwe ibi ntabwo badutumye tubivuge nta nakimwe babitubwiye ko mugabo nk'abantu turiko turasoma ingene intambara muri Kongo imeze turemeza yuko aba bagiye gufasha abandi mu Minembwe bo impamvu tunabyemeza tunabivuga twifitiye confidence nuko ahantu hose iyi M23 na RDF basa naho bomenera kugira bashike muri Uvira baramaze kubametriza FDNB irametriza ubwo buce no kuvuga izi ngabo zaje kongerezwa muri Uvira zagiye zigomba zirungiko hejuru mu Minembwe yes kugira ngo nahajya bafute icitwa twigwaneho bafute kabisa komsa kumbure hariho nizica ziza kuranforsa umutekano ku birindiro bisanzwe biri hano mu Ruvunge muri Ruvunge Uvira nta kibazo gihari Uvira harakwiye umutekano ni wose aba bakumbure bashobora guca baza kuranforsa aha muri Ruvunge kuri axe ya Ruvunge aha niho ngomba nce ninjirira iyi point ya Runingo ariko bona musesanguzi mbere ko njira muri Runingo abenshi twabanye mutwihanganire ku bijanye n'amajwi kabisa amajwi si neza yabaje cyangwa umusesanguzi ntari karinjya neza parce que nibaza kari crema yahindutse bona musesanguzi twarabonye M23 yihibiringo mu gihe ingabo z'ubundi zari zababijije uguye ariko no munsi tuko turabona ingabo ziriko ziriyongera mbega abantu bitegiki ku kibuga c'intambara bon bwana journaliste nama nabivuze kandi n'ubundi abisubiremwo M23 ubu nta bushobozi namba ifise bwo gutanga ikiringo cyo gufata gace gico kiringo icubahiritse ibyo ntibigikunda ibyahereye muri Bukavu na hariya nuko aba wazarendo na FDNB batari bwasome urugamba bari bacenda kuba FRDC sino ubu ntibigikunda uvyumve ngo ntibigikunda nta kintu na kimwe aba FRDC bokora ngo aba FDNB n'aba wazarendo babizere ijana ku buryo bosubira kubahereza ama responsabilité nk'abari bafise nukuvuga aba ba FRDC ni gisirikare ca leta ya Kongo niko byitwa mugabo siko byitwa ariko siko yes ubu rero siko biri gendo dufafanura kira kintu none siko biri none FRDC niyo iri kiragwanya M23 oya si ibi ariko tuzi yuko ari gisirikare ca Kongo niko byitwa none ndagwa karo kari simple coba guti gisirikare ca Kongo kidashobora kuba cogwanira igihugu ca Kongo kwizina barabyitwa mugabo siko biri ubu rero ntaco tuma bawazarendo na FDNB babizera ibice byinshi kwijana yuko bo bari
ari abasirikare ba Kongo ego kuko M23 yatanga ibiringo ego yisunze ibyo yaganiriye n'abakomanda bo muri FARDC ego niko byaba bimeze wasanga yaganiriye n'umujenerali atwara akarere runaka bakamusomesha n'abakomanda bari ngaho hama batanga ikiringo cakiringo kitaranagera wa mujenerali n'abakomanda baba bigiriye bacabara none abaho mu troupe bararasa ata komandema bafise na wapi hari naho wanashaka batanga komandema yo kutarasa nimurase nimubareke bakora ibyo bagomba none abawote basirikare b'igihugu gute reka tuvyituko mugabo siko biri so reka rero ninje muri journaliste kuri point ya Runingo ibinyamakuru byo mu Rwanda biragiye ngaho biri hararanze kabisa tuzi yuko bari hararanze Runingo yarafashwe na M23 cyane gose ariko sha ndabatume kwanza baje kuraba ku ikarata barabe map ya Runingo hantiri ego sivyo tuzi yuko defense ya FDNB iri muri Ruvungi sivyo yego Runingo nayo iri aha hafi ya Kiriba Ondesi ego sivyo ego nukuvuga ni hafi igisagara ca Uvira cyane gose tukaba tuzi yuko moye plateau yose ifiswe n'abawazarendo n'ingabo z'u Burundi cyane gose ibi niko biri none ego data na special force ya RDF na M23 na UPD baje gutera mu Runingo baciye he nibivejuru baragurutse bakoretse bava mu ijuru canke bazukurutse mu kuzimu kabisa bwana musasangozi jengerageje kushira mu bwengano makuru mbambona abantu bayatanze badashizemo logique reka ndabazaniye aya makuru ndababwira n'impamvu aya makuru bayasohe bakayakwiragiza so bwana journaliste ndibuka Magufuli president wa Tanzania yarigeze ko ariko arahanura abatanzania biwabo ababwira ati batanzania nimugiranire ubumwe urukundo sivyo acatanga karorero ku mugore n'umugabo aravuga ati umugore n'umugabo bishise bagashwana bakaja mu butungane nukuvuga umwe wese avuga amajambo yo kwiyeza kugira ngo ashobore gutsinda urubanza cyane gose uzosanga umugore ashobora no kubeshya umugabo yuko yisoba ko mu gitanda nayo sivyo cyangwa usanga umugore abeshya umugabo ngo akora mu nkono usanga umugabo nawe abeshya umugore ibindi bintu bitabaho imbere y'ubutungane cyane gose so yaragamije kwerekana iki ahatari ubumwe nta terambere rishoboka haba namba kabisa yes ikindi kintu yaragamije kuvuga n'igiki iyo uhamagaye bakavantara cyangwa se abantu b'inyuma mu rugo iwawe ukabahamagarira mu vy'urugo rwawe mu mabanga y'urugo rwawe voilà nta na kimwe bagusigira kandi bagenda bakongerera ko n'ivyo utavuze niko bimeze so ibi rero nivyo vyabaye mu Runingo bwana journaliste aha mu Runingo ibi byatangiye kuvugwa kuva dimanche je ndafise amakuru y'abantu b'abagenzi bari mu gihugu cy'u Rwanda banyemeza yuko Runingo yafashwe mu minwe ya M23 kandi sinabahaririza nababwira nti jewe inkuru ntatohoje uyimpaye sindayemera kandi sindayiharira ndayoga ko runono nkamenya ukuri kwayo so iyi rero Runingo icatumye bavuga yuko yafashwe na M23 dimanche hari igenekerezo rya 18 uku kwezi nyene kwa gatanu abawazarendo barakoze operation ahantu bita mu Kageregere yes ikageregere gushika dimanche yari occupé na M23 na RDF yes so abawazarendo baca bakora operation aha mu Kageregere baca barahafata nukuvuga baromora aba M23 na RDF kandi baranishe na benshi mbere babambura n'ibikoresho bitari bike so nashaka nibutse badukurikiranye yuko aba wazarendo bakorera mu bumwe iyo bagiye kuri operation barahamagarana cyane gose nukuvuga dosanga abavuye mu Ruvunge abavuye Uvira centre abavuye Rugezi abavuye Kamanyora bahurira hamwe bakaja kuri front niko bakora iyo bamaze gufata hajya ahantu rero baba bateguye ingabo
zica zisigarana ibirindiro abandi bagaca basubira iyo baje bava kugira ngo umwansi ntaca hamenera abawazende niko bakora. So rero bavuye mu kageregere bamaze kuharekipera bo mu M23 na RDF barekipeye inkoho nandi ma ministeri atandukanye basubiye inyuma abawazende mu kageregere rero bagenda batamba baryohewe batangura gusoma gacupa biryohererwa abene gihugu barabasurira kabisa kuko bari baje gukora ibintu by'amateka. Umu FRDC umwe acagira inzigo iyo nzigo rero yari ifatiye ku kuntu aba M23 bari mu kageregere barakorabora nawe bama bamuhaye kuvyunguka amafaranga hari abadatahura ivyunguka amafaranga bavyumve. Uyu rero mu FRDC acarasa hejuru urasa hejuru ahantu hica abantu bavuye kuri front baca rero baramwataka ingumu imigere amakofe yes baca rero urazi ngene abakora baje batipe baca bazana amapine ngo bamuturire baza amapine ngo bamuturire abandi ba FARDC bagenzi biwe baca baraza batangura kurasa ntibigeze barasana ngo abawazende barasaba FARDC cyangwa ba FARDC barasaba wazarendo aba FARDC barashe hejuru kugira ngo uwo mu FARDC wabo batamuturira kugira bamurekipere. Bamaze kumurekipera ico bakoze n'igiki umu general wa FARDC aha muri Uvira niwe yaciye aza kumutora aja kumufunga uwo mu FARDC n'ubu tuvugana arafunzwe. So rero kumbure ntihabuze umuntu wo mu runingo yumvise ayo matire yo hejuru amasaso barasa hejuru akabikoza abo hakujya kanyaru bati turaronse content kabisa baca baja kumbuga ngurukana bumenyi runingo deja tombe runingo iri mu minwe ya M23 batayitosha wapi kameza abiri aheze badatere ntambuko ngo barenge Kamanyora kabisa. Ujya munsi bwana musasanguzi naguciriyemo je nari kuri live yabo ndakunda gusoma urusaku cyane sinzi kari ingwara nuko ari ugushaka mwebwe muri abanyarusaku mwebwe urumva ndaja ku ma TikTok ndasoma urusaku numva ati runingo twayifashe mu misi 2 n'igihe cy'umwanya gusa tugafata na Uvira ivyo bintu ndavyumva niyo mpamvu nacenda kurondera mu junda kubwa ati eske muri runingo bimeze gute voilà telefone abawaza rero nanjye ndabatelefona ndababura mvuga ati karabaye niyo mpamvu rero wabona ndakugora mu joro ndakubaza ijya nkuru. So ukuri rero kwa runingo nayo masasu yavuze dimanche le 18 z'ukwezi kwa gatanu cyane gose kandi yaramatire bariko barasa hejuru kugira ngo batamwica uyu mu FARDC nta kindi kintu kiraba mu runingo kabisa. Bwana musasanguzi amakuru ni menshi oya hinge gato mbabarire ndashaka kuvuga ikindi kintu ngaha kumbure iki ndacite fact umuntu agifisa amakenga kuri runingo ngomba ndamuwe icemezo cuko runingo atamu M23 arahanukira batahazi no ngene hasi. Yes, so uyu munsi FDNB yinjije abasirikare benshi amakamyo 11 iki nakivuze yagaragaye mu gisagara ca Uvira sivyo izi kamyo 11 ndazi ko hariho izagiye muri Uvira nako izagiye mu Ruvunge zaciye hehe nizaciye mu runingo ko batazirashe kari bo bayifise runingo ko batazirashe so urumva hari abantu batunyoteza bona journaliste atana amazi batugurira yo kunywa sivyo baza bazana ibinyoma vyabo bakabishira mu bantu bagaca bashaka natwe kubitwemeza ngo tubitangaze kandi bazi kari ibinyoma iyo vyanse bwana musasanguzi niyo wifadikije ivyatsi biraranduka voilà so nibareke rero kubarusha runingo iratekanye iratuje usibye ayo masasu yabaye FARDC barasa hejuru dimanche le 18 nta kindi kintu na kimwe kiraba mu runingo aha ndabibutse yuko banaremye n'uduce muri Kongo tutanabaho aho bavuga ngo ni rugezi
oya Rugazi nimbari Bugazi navyo nzi ngo ni ya 3 km ya Uvira babesha ngo M23 yarahafashe ivyo ni ivyipfuzo nibareke gutunyoteza turazi yuko bifuza kwinjira Uvira turabizi na utabizi ni ndoto na Trump ivyo arabizi na Macron arabizi abari buraya bose barazi yuko M23 ikeneye gufata Uvira ariko vyanse na utabizi reka tubandanye ariko vyaranse vyaranse kabisa tubandanye n'amakuru ni menshi ndashaka neza na neza twanze dukubitira ngaha muri Kamanyora habaye akomeza ko bidasanzwe muri Kamanyora twanze kuja n'ahandi amakuru dufite ni menshi ariko umusango bwana journaliste dufatire gato bwana journaliste Kamanyora ikomeje kuba Kamanyora yabaye Kamanyora ejo twarababwiye yuko M23 na RDF barasanye twarabivuze bari mu nama yes cyane babwira nti rero iyi nkuru ngomba ndayoge ko runono ndababwira ndabaha inkuru idateye amazi cyane gose bwana journaliste M23 na RDF uti bapfuye iki rega zurambaza nyene so umugenerale w'umunyarwanda w'umu RDF yari muri Kamanyora yaraje ava mu Rwanda en fait hari ukuntu iyo umuntu atari ku rubuga rw'intambara adatahura impamvu umugwi utari kuri avance abo ni ibintu mengo biroroshe kandi voilà naratanze kanwe hojya kwa football abakinyi ba football abafana twebwe tutafana football kabisa uravuga uti yari kukinyi yabajewe nabigiruko tikabisa yari kukinuko voilà so uyu mugenerale rero w'umu RDF yarakorokiye muri Kamanyora acakoresha inama rukokoma havuga ati rero sindi ko ndatahura impamvu twatanze iminsi 2 kuva mu kwa kabiri kugira ngo Uvira tube twayifashe mugabo mwebwe mukaba muhamaza amezi presque ane byanse yuko Uvira muyifata aba wazarero sibajya turiko turaraba hajya ngwabo kuko abantu bari muri za Kamanyora barabizi aha ibirindiro bya M23 RDF nivyo wazarendo bararabana biregeranye barindira utanga bararabana so akababwa aba wazarendo sibajya none babananiye gutuko mutabarasa ari ngabo so uyu mukongomani w'umu M23 afise ipete rya colonel amubwira ati mon general ntaco tutakoze kugira ngo twavance mugabo vyaranse rero akanse uraheba wa mu general ati ibyo uvuze ntibibaho nta musirikare avuga ja ku rugamba ngabajya genda urase utangure wa mu colonel ati okay biroroshe ko washitse ngaha ngo tujane tori nkona uje imbere turase batangura rero guharira bapfa ico kintu uyu mukongomana akavuga ati turamaze kugerageza inshuro nyinshi twakoresheje amateknike menshi mugabo mu vy'ukuri inzira ntirengana baratunanije uyu rero mu general ati wewe ushobora kuba uri corrompi nukuvuga abawazarendo hari ikintu mwaganiriye kugira ngo ntiwavance niko guca tori nkongo amurase maginga gitori nkoho abatewe mu colonel nabo baba batoye inkoho konfuri bitanguriye ngaha batangura kurasana bararasana bwana journaliste abari hafi ya Kamanyora niri joro ryakeye barumvise amasasu atari make nukuvuga nubu baracarabana yingwe baracarasana kandi apana bya bindi apana bimwe byo kuvanga ibere ryayaze no bari sérieux très sérieux kuko bigaragara yuko ibintu bapfa atari kwanka kuja kuri front kuko ugiye kuraba n'abakongomani bariko barasana n'abanyarwanda cyane gose donc aba RDF n'abakongomani barokrise muri M23 bariko barasana n'abanyarwanda bivuze ngo hariho akandi kantu kinyegeje inyuma yibi bariko barapfa kuko tubibutse yuko uyu mu general
nimba ari inde sindamwibuka izina ayoboye ama operation muri Uvira muri indwi nyene yari yabwiye General Sultan Makenga aramubwira ati jewe bisa nkaho byanse ndagusabye wewe kumbure wishikire ku rubuga rw'intambara uzane ingufu nshasha ibi twarabivuze mugabo uyu mujenerali w'umunyarwanda wewe azavuga ati no ivyo ntibikunda tore nkoje kurisha uwundi nawe ati nawe ingo guca bituma rero batangura kurasana amakuru rero ndiko ndaronka bona journaliste reka ndahite yuko ari amakuru y'urusaku kuko ntari verifiye ndaca yasesa ndaca yatohoza neza aravuga yuko bashobora ahubwo kuba bariko barapfa ubutare bariko barimba muri Kongo aya makuru ndaca yatohoza neza mugabo ndiko ndayumva yuko bashobora kuba bariko barapfa naya n'ubu butare buriko barimba muri Kongo ingene bavuga bangana usibye ko amakuru maze kuverifia neza ufitiye n'ivyemezo ari uko uyu mu general wo mu RDF yabategetse nako kuja kuri front kurasa bavance nabo bati twe twaragerageje byaranse ahubwo wowe ko washise ngaha tori nko tujane nawe aranka ahubwo acatangura kubarasa so ibi rero nivyo biriko birabera hano muri Kamanyora ibi kandi rero bona journaliste abantu batandukanye baravuga bati none kubera iki wazarendo na FDNB batoca baprofita uko kudahuza kwabo bakabarasa kugira ngo barekipere tuno duce bo nimvugo z'abantu ariko jewe aho mpagaze nanje ndavuga ati buriya intambara y'ibihori inezera ibisiga kumbure iyo baca banyabiranya byogenze neza ugasanga urugamba bugwanya iminsi indwi barwanya umunsi umwe ariko kandi ahanca nibutsa abadukurikiranye yuko iyi FDNB ni gisirikare kiri bien discipline catojwe sinibaza yuko gishobora kugaba igitero batavyiteguriye kira noneho baraye bongeye ingabo muri Kongo nibaza yuko izi ngabo atari zaje gusiga amashugwe aba M23 n'abaki amajambo amazi iminsi avugwa na bamwe n'abandi bati equipe yataka niyo itsinda kumburengira ngo naba baje kugwiza inguvu kugira ngo batangure amatake turabe yuko bashobora gutsinda so bwana journalist reka kuncira mbabarira so aha ngomba mbandanye hano muri Kamanyora hariho ubwoba mu bene gihugu hari ubwoba bwinshi mwene gihugu usibye ko none bibutsa yuko kubera kudahuza kwadutse muri coalition ya M23 usibye ko ari abapfuye bahitanywe n'amabara perdi hariho barafise ubwoba budasanzwe kuko bamaze kubona yuko FDNB na wazarendo bongeye ingabo nyinshi kumbura bibaza yuko iyi M23 iyo bigomba kugaba ibindi bitero aba wazarendo bakaba bashoboye kubimenya na FDNB bagaca baranforsa ibirindiro vyabo kugira ngo nibaza baze bidunde ko basubira inyuma ariko kandi urashobora no gusanga nabo bagomba kwataka cyane gose kuko erega n'urukino erega equipe yataka n'itsinda urashobora kumbura gusanga bagomba gukora muri Kamanyora na Katogota n'ivyo bariko barakora muri ho plateau ari mu minembwe kabona yuko naba ba FDNB n'aba wazarendo bisa nkaho no muri pleno bamaze imisi mu kalokare usivye imigwano yabaye hari mu ntango zindwi nta yindi migwano yahabaye kandi sinaba wazarendo bagize attaque bo baguma bari muri defensive reka rero turindire tubihe umwanya kumbure abarundi babangirita yarenga nta uritera ingati kabisa bwana musasangozi duhite tubandanya dufite amakuru menshi ko twabivuze dusimbire muri Masisi naho ibintu nivyoroshe muri Masisi hari vyinshi bihavugwa kandi ndazi yuko yashoboye kudutegurira ivyinshi bwana musasangozi tubwire situation iri muri Masisi gato tumakure duhise tugenda n'ahandi bwana journaliste muri Masisi ibintu bihari ntaho bitaniye n'ibiri muri Sud Kivu muri ho plateau ari mu minembwe yes aba wazarendo bisa nkaho bariko bikura kagaye bariko bikura kagaye kuko ugiye kuraba
uburyo M23 yabatreta yabafata nk'abavoyu ego nk'abana bo mwibarabara ego mugabo uyu munsi babanikiye kabisa bariko barakora ibintu biriko biranayobera iyi M23 na RDF so tuje neza na neza muri Masisi nko babivuze mu gace bita imihara aya mazina rero bona journaliste ni hataso ni migwano yabereye muri imihara hamwe na kurikoti migwano yatanguye kuva ku munsi w'ejo mu gatondo kandi migwano mu by'ukuri itari yoroshe kuko M23 na RDF utu duce bari badukeneye natwo kugira ngo bashobore gukuraho iyi wazarendo bashobore gufata ibirindiro by'iyi M23 so hano kumenyesha yuko utu duce twose uko ari imihara hamwe na kurikoti utu duce twose turi hafi ya Rucuro murazi yuko muri Rucuro abo wazarendo bamaze iminsi bakorera udutendo duteye ubwoba dutandukanye kabisa aha twamenyesha ko za Bambo za Kisheshe hehe abo wazarendo bashoboye gukubita incuro M23 mbere baca bakora nk'ivyo M23 ihora ikora ifasha gace baciye bakoranya bene gihugu babakoresha inama babasaba ingene bokorana kugira ngo bashobore kurengera uburenganzira bwabo so aha rero bona journaliste ku bantu bakeneye kumenya neza iyi location ya imihara ni juste n'urugendo ruto cyane gose werekeza muri Gashuga kandi iyi mihara ni nagasozi gaharamiye Gashuga so kari très stratégique ku ntambara kuko umuntu afise kano gace biramworohera gukora ama operation hano hepfo so iyi M23 na RDF bagavye bitero bafise amakuru yuko aba wazarendo bari muri tuno duce bagabanutse bagiye kuranforsa mu bindi bice rero baca bagaba igitero kiremereye kugira ngo bashobore gukubura aba wazarendo basigaye maze bahigarurire mu by'ukuri amakuru dufise dukura mu bene gihugu begere tuno duce aremeza yuko aba wazarendo kabisa bari en position de faiblesse M23 yarabasumbije inguvu mugabo baratena ntibashoboye gutakaza bino birindiro agatendo bakoze katumye bakanga M23 so ibi aba bapeti basigaye bafise n'ubwenge burenze babawaza yes iki kiringo bamaze iminsi bariko bararasa kiriko kirabugura mu mutwe ama tactique militaire bariko barayamenya ni bake mugabo baciye bigabura urabona baca barigabura bamwe bati reka tuci inyuma nukuvuga tubakange bumve ko turi benshi tubatabira tuvuye inyuma namwe mukubita urusasu ngaha baze kwimva bari hagati tuzoba tubanyaye so niko byagenze abawazarendo bamwe bace bazunguruka baca inyuma batangura kubarasa bavuye inyuma rero M23 wacirikanga bimwe abawazarendo bavuga sometimes jenje ndavyemera M23 ni gisirikare gikomeye cyambere kwisi kumbuga ngurukana bumenyi M23 irakomeye cyane kumbuga ngurukana bumenyi mugabo kuri front zero mai ariko zirafata ibibanza reka so abawaza rero babaturutse inyuma M23 ikirapanika imipango yabo irapfa nukuvuga amakuru mfise nayo gushika ejo mwijoro intambara yari kirese bari bakirasana ubona yuko M23 ataho mutwe kandi na wazarendo yamaze guhindura ibintu kubiga rw'intambara yamaze gucura iki kibuga exactement ariko kandi kubwa amahirwe meza bagiye kuronka renfort mu nyuma bica bituma rero wazarendo itena neza muri bino bice M23 nayo ija en position de faiblesse kabisa nko mwavyumvise muri Masisi ingene vyari vyifashe ingene vyagenze ariko amakuru ni menshi nko twayivuze reka dusimbire muri ho plateau muri Minembwe muri territoire ya FIZI naho dufite amakuru yuko iyi wazalendo izo wazalendo ikomeza kubakiriza kumuriro kabisa ikomeza kubereka yuko araba bamuzariwa niko babita ari imvukira kabisa
bwana musisangozi ndazi uhazi vyinshi ngaha mu misozi ya Minembwe narijya hamaze iminsi ariko harabera ibitero bidasanzwe vy'iwazarendo urashobora kutubwira ngene operation zari zifashe kuno munsi mu bucagucagu bona journaliste hari ikintu ngomba ndakubwire mbwire n'abadukurikiranye sivyo aka kantu ndabasabe mu kagerageze aka kantu ngomba mvuge ndagusabe uhave uraba amastati y'abanyamurenge batatu muzinanye kandi ubigendereze batatu muzinanye babiruza gusanga banditse kuri stati rest in peace. Oh my god. Tando rest in peace uncle. Rest in peace daddy. Rest in peace brother. Donc ndakunda kuyibona ku status ya. Nutarabikora abirabe. Nutarabikora abirabe. Abafisa amakota. Arabe muba navuze ni deux tiers. Nebazinanye na batatu. Babirusanga bagize rest in peace. So bivuze iki rero bona journaliste aba wazarendo barakoze akazi muri iyi ndwi ku rugero rwaho nabo ubwabo bishimiritse kuko barashoboye gukata gukupa liaison yaba M23 na twigwanho na Reditabara bagomba kwihuza ni ukuvuga baca c'est vrai yikaziba barashoboye kuyitraversa mugabo aho batraversiye kaziba abawaza baciye biga iyindi system ndibuka yuko hariho ubutumwa bwaciye kuri media muri Kongo buha ikaze aba M23 na RDF muri ho plateau avuga ati turazimura rushe ni muze muruhuke iki niki tugomba tubakire tubazimane cyane gose so barabakiriye kabisa mugabo babakiriye nabi mu kubica barishe benshi muri indwi heze twaratanze amakuru mu idonido reka ntitunabisubiremo ahubwo twigire kuri situation actuelle tujye kuri situation iri muri ho plateau uyu munsi so guhera ku munsi wejo bona journaliste twaratangaje yuko bari muri lokale aba FDNB aba wazarendo aba FRDC bari muri lokale mugabo baramaze kuzunguruka Minembwe yose no ku kibuga c'indege hajya baramaze kuhazunguruka aha rero ibintu biteye ubwoba gusumba FRDC yarazanye ingabo zikomeye amaraso mashasha yaravuye mu ntara ya Tanganyika neza na neza muri Karemi harimwo bamudahusha ibi twarabivuze neza baba plasta mu mashamba atandukanye aba ni nabo batumye wazarendo na FDNB bataruha cyane mu ntambara y'ikirabera muri Rugetse kuko baba bibereye ku birometero bariko barasoma urugamba uwo babona ari eremage nabaca berimina nuko byagenze so aba rero baramaze gufata ama position mu bazunguruka iyi Minembwe centre haro no hagomba kubera finale so kwera rero ku munsi wejo hariho indege yiriwe iri muri patrouille iriko iraraba irasuma urusaku iraba ibirindiro byatwigwanho na Reditabara hajya mu Minembwe no mu icungararo yaho aya makuru aremezwa n'abene gihugu bo mu Minembwe baremeza ko indege bayibonye ndetse n'abatwigwaneho bamwe na Reditabara baramaze kwandikira imiryango yabo bayibwira yuko bazongera kubonana Imana niyabishaka kuko biteguriye urugamba bakoresheje imvugo ngo twiteguriye imvura y'amasasu n'amabombe ubuzorokoka ngo azoba ari uw'Imana yashizeko ibiganza urumva yuko bona journaliste nabo ubwoba bwamaze kubatekera kukaba nkako amakamyo 11 FDNB yinjije nayo bagiye kwiyongera kuba FRDC urumva yuko ari ikintu gihambaye bagomba gukora kandi ikindi bumenya nuko hejuru y'aya makamyo n'ibigwanisho byarinje twabivuze muri Uvira byarabaye renforcer n'ahandi amamunition aguma yinjira ariko kandi sinorangiza iyi inkuru n'abashikirije
ikindi gikorwa cyiteka abawazarendo baraye bakoze cyane gose. Abawazarendo basigaye reka ndavuga ko ari abana babi gute, basigaye bahengera batwigwanaho biryamiye akaba ariho babarasa amasaha y'ijoro. Bamaze iminsi batangura imigwano amasaha y'ijoro. Nejo bahengere bugorovye baca bagenda batsa umuriro kabisa, umuriro ukomeye, umuriro uremereye, aho baturiye ibirindiro byatwigwanaho na Tabara bitari bike, ndetse baca bigarurira n'agace bita Inaturonge. Yes. Ariko harakandi gacume ngo bari barigaruriye bwana apana kamwe. Ni apana kamwe muri Rugezi. Noneho Rugezi ubunga yose iri under control y'abawazarendo ya coalition ya FARDC. So bivuze iki rero? Nimba wazarendo isigaye igaba ibitero apana bya bindi byo gutera ubwoba basubira inyuma, donc bagaba igitero bafise intumbero yo gufata ako gace bakagumya kabisa. Nimba ariyo systeme batanguje, muca mubona yuko ivyo bavuze bagomba kubishitsa cyane gose. Bakeneye gutuza umuntu wese yitwa umu RDF n'umu M23 leta banatwigwaneho amahirwe kabisa yo kubishikako. Ariko aragaragara kuko mu Minembwe cyangwa se dufate muri Ho Plateau vraiment bamaze iminsi baririmba yuko aba bawazarendo bariko bakora ibintu nk'abita cyane gose. Ntibanemera yuko ari abawazarendo bariko barabikora. Mbere batangwe no kuvuga yuko ubu ngo so ne plus abawazarendo ahubwo ngo nabacancuro bandi leta ya Kongo yazanye. Donc nibemera ibikorwa bakora, ntibavyemera kabisa. Asante sana bwana Musangozi, twayaze vyinshi watubwiye vyinshi, ubona ko n'ikiganiro cabaye kirekire cyane. Nizere yuko abantu bose bari badusavye amakuru y'ama operation yagiye ahabera hagiye hatandukanye, amakuru yaranze no mu canke mu ijoro ryakeye, bose ko bashoboye kuyumva mwino nkuru itari ngufi, inkuru ndende cyane Musangozi yashoboye kudutegura. Rero kandangize shimira cyane Musangozi we yakuze uko ashobora kose, naho ivyuma vyanje kutuvuruga aravuga ati ntitwogenda uko nyene, ntitwogenda tutabahaye inkuru, ntitwogenda tubabwiye ngene situation zifashe, ariko turabisubiramo kugira ngo tubahe inkuru kandi imezenze. Bwana Musangozi nganagushimire cyane. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka nshimiye n'abadukurikiranye aho bari hose. Ncengirwa ko ndanabike abantu nibanza ko atakindi kigano dukorana uyu munsi. Kumbure tuzongera ku munsi wejo cyane gose. Kananje ndonka ko kugira ngo ndabike banure, nizere yuko mukomeza kumera neza mu byo muri byose. Ndabizi yuko abantu benshi bariko baraja kuryama, ndabifuriza ijoro ryiza. Nkuko Musangozi yabivuze nta kindi kiganiro tubaha kuri no munsi, ariko ku munsi wejo naho tuzoba turi kumwe 5 kugira ngo tubahe ibintu ngene vyifashe ku mpande zigiye zitandukanye. Bye bye.